Mu rugendo rw'amajana 891 aho twatanze icigwa c'irondoka rijanye n'amagara meza, ico cigwa vyaragaragaye ko cafashije abatari bake. Vyaradushimishije kubona abantu batahura ko uburyo bwiza butuma haba irondoka rijanye n'amagara meza ari uburyo kama canke planning familiare naturel. Mu gihe tubashikirije icigwa mu gisata kanaka, twebwe ntituba turabahinga babimogoreye. Birashika tukavuga ibintu bike muri vyinshi biba bikenewe kumenya. Mw'ico gihe, mu gihe harako tutashoboye kugushikirako wari ukeneye, uca witura abahinga mw'ico gisata tuba twavuzeko. Nk'akarorero muri iki gisata twavuzeko, iki gisata c'ubuvuzi, aho twavuze kw'irondoka rijanye n'amagara meza, mu gihe hari ivyo utatahuye uca witura abaganga bakwegereye kugira ngo bagusigurire ivyo tutashoboye kugushikirako. Voilà. Reka mbere mu ntunge nkosora agakosa gatoya kibonekeje mu cigwa twatanze uheruka ku munota wa 26 n'amasegonda 43. Twarihenze tuvuga ngo umuntu atangura guharura cycle iyo ubutinyanka buheze. Ngaha twarihenze kuko twaza twabivuze mu ntango, umuntu atangura guharura cycle umunsi wa mbere aboneye ko ubutinyanka. Nuko rero icigwa kimaze gusohoka, hari umunyeshure yatubajije ati mbega none umukenyezi amaze kwibaruka agakomera arabandanya gukora amabanga yabubatse kandi ntaba arabona amaregre? Mbega ntashobora gusama akiri mu mezi 4-5 nyuma y'ukwibaruka, canke kubera abatarabona ubundi butinyanka? Naho umenga ibibazo ni bibiri ariko ni ikibazo kimwe kandi kirumvikana. Mbega umuvyeyi yavyaye muri rya misi aba yavyaye yonsa umwana canke atonsa arashobora gusama iyo umugabo amanutse i Bujumbura? Mw'ico gihe rero hariho abashobora gusama n'abandi badashobora gusama. Nuko mwoca mumbaza muti abadashobora gusama bigenda gute? Mbega baca basama mu gihe bari muri ico gihe bobo bigenda gute bampaye inka? Voilà. Muri rusangi ivyigwa birerekana ko umuvyeyi mu gihe yibarutse agakira neza akaba yonsa umwana wiwe neza, mw'ico gihe urashobora kumanuka i Bujumbura ata kintu na kimwe winona. Ivyigwa birerekana neza ko mu gihe umuvyeyi yonsa umwana neza, muri iki gihe cose rero aba ariko yonsa umwana, naho haba amabanga yabubatse ntashobora gusama. Voilà. Myandi majambo, ukonsa umwana neza n'ubundi buryo bwiza butuma umuvyeyi adasama inda atifuza. Nico gituma habaho inyigisho abaganga batanga bavuga bati bavyeyi gerageza mwonse abana banyu neza. Voilà. Murumva yuko umuvyeyi yonsa umwana neza bifise akamaro haba kuri we eka mbere no ku mwana. Umwana yonkejwe neza, urugero rwiwe rw'ubwenge ntirungana n'urugero rw'ubwenge bw'umwana atashoboye koswa neza. Voilà. Amagara y'umwana yonkejwe neza ntabasa n'amagara y'umwana ataronse amaberebere ya nyina, ataronse amahirwe y'ukonswa. Voilà. Kubera iki none umuvyeyi aba afise amahirwe make y'ugusama mu gihe yonsa umwana? Hari ikintu bita prolactine mu mubiri. Mumbabarire mu kirundi sinumva ukuntu no kibabwira. Iyo prolactine rero iyo umuvyeyi yonsa iriyongera mu mubiri. Voilà, ikaba nyinshi.
iyi prolactine rero ica igabanya mu mubiri w'umugore kwipfuza umugabo. Voilà. Ku bagore bosa urugero rwo kwipfuza umugabo murumva yuko bobo ruca rugabanuka. Voilà. Mu gihe rero umwana ariko aronka murumva yuko iyo prolactine iguma yisokreta mu mubiri w'umuvyeyi. Mu gihe rero wampaye inka umwana agabanije konka, umwana arakuze, umwana ageze ku mezi 6, dufate ko umwana afise hagati y'amezi 6 n'amezi 8. Ico gihe abatanguye kuza arafungura. Voilà. Iyo umwana atanguye kuza arafungura muca mwumva yuko ibintu vy'ukonka navyo bica biza biragabanuka. Mu gihe rero konka bigabanutse ya prolactine nayo ica igabanuka. Voilà. Urumva ko muri uwo mwanya uri hagati y'amezi 6 n'amezi 8 nico gihe amaregre arasubira akaza. Umunsi wa mbere amaregre aje murumva yuko dusha dusubira tukinjira muri bimwe vy'amasikre. Ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'9 abari PPS. Voilà. Nka kumwe twavyiga muri ca cigwa muca mubibona. Voilà. Umugwi wa kabiri ni umwe w'abadamu bashobora gusama mu gihe bavuye mu kiriri canke mu gihe baheruka kwibaruka. Ubwa mbere na mbere bwobwo iki kintu tucumvikaneko, iyo umuvyeyi atarakira umugabo ntashobora kumanuka i Bujumbura. Ico coco kirumvikana. Murazi yuko hari abavyeyi bashima kutonsa abana babo kumbure bivuye ku mvo izi na ziriya. Ntokwirirwa ndavuga kumbure zivuye ku magara, hariho n'ababigira kubera ubusirimu. Urumva. Voilà. Iyo rero umuvyeyi atonsa umwana, abahinga bavuga yuko hagati y'amayinga 6 canke 7 n'indwi 8 umudamu ashobora gusubira kubona amaregre aza. Mu majambo make hagati y'ukwezi n'inusu n'amezi 2 umudamu ashobora kubona amaregre agarutse. Rero muciye muja mu bintu byo kumanuka i Bujumbura gabamaye inka. Zamubona kadomo ngo domo. Abantu bakazabona umuntu afise uruyoya mu mezi 2, mu mezi 3 ngiyi yindi nda. Bati none ujya muntu nivyo ari rungenze canke turiko turarota. Ivyo rero bibaho. Umudamu atonsa umwana canke atamwosa neza haba hariho amahirwe menshi yuko mu gihe gito cane ashobora gusubira gusama. Mu kurangiza ku bice 95 kwijana iyo ukurikije impanuro abaganga baguha ubuhinga bwo kurondoka ku rugero urabushobora. Rero nimwiyite abasirimu badanje kino gihe urazi ko ari byo vyeze ngo mureke kosa abana. Oya, osa abana bahibere biyonkere. Urabona? Nanyarije ubusirimu bwaje n'umunsi mugende mutambagiye ibisiga. Ico bikoze co ntitwoshobora kwiyumvira gushika kwiterambere rirama mu gihe tutiyumviye ukuvyara ku rugero, mu gihe tutiyumviye irondoka rijanye n'amagara meza. Kuko ukuvyara intahekana navyo biri mu bituma ubutunzi bw'igihugu butifata neza canke mu gihugu hama ingorane zitandukanye, amatati. Voilà. Nuko rero Imana nibahezagire, reka twibanarize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ariko namwebwe kameme ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage canke kubisabikanya. Mufyonde no kuri kakazogera kugira ngo buri gihe dushize ko icigwa ku rubuga muce muronka notification. Mwabavyeyi muriko muranyumviriza no munsi Dakara itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri muzobe
udutelefone mwatwiyegereje, azoba ari igihe cy'isaha imwe z'ijoro, niho tuzobasigurira tubereke ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Ntihagire umuvyeyi azombwira ngo iri sango ntaryo yamenye. Mwandika ahantu wampaye inka, mwandika ahantu ndabisubiyemo. Hanyuma nimba ivyo navuze utashoboye kubitahura kubera utumvirije icigwa giheruka, ubwire abandi baguhe urugendo rw'891. Ico cigwa nico cotuma utahura ibi mvuze uno musi.